wokunda igihugu gute ukemera ko kibura igitoro? Si yandirimbo ya Mukombozi. Wokunda igihugu gute ukemera ko kibura amayo mafaranga y'agaciro? Wokunda igihugu gute ukemera ko kibura amatara, kibura amabarabara meza? Ni kuvuga dukunda igihugu muri domaine zose, dukunda igihugu. Ndavuga ati dusenga Imana yo mwijuru idufasha turonka abantu bakunda igihugu mu nzego zose kuva hasi gushika hejuru. Urumutima wa Afrika zagukunda gushika gupfa. Urakoze cyane. Ubwa mbere tanguye kubanza ngo iyo abantu batoye beshi umugambwe umwe tuba tugiye mu mugambwe umwe. Nano politiki iri kwiratwara ni umugambwe usesere defde. None iri kwitwara nabo ubu. Agiye muri sere defde mufise soroga ahindani mutavugira hejuru, soroga yitwa ngo vaho ndahaje. Point. Ngire bijya wahorugira. Wahorurya igihugu nanje ngigihugu. Mubifisa ahindani mu mutima ntimubivuga. Kuko ndabaraba mu ngiro. Ntimuvuga ngo vaho mpindura igihugu abarundi bose batunge batunganirwa. Vaho ndahaje. Ote $3 pour que je m'y mette. Imigabo n'imigambi yose iri kwitwara igihugu yose ni yasere defudede. Uno munsi nta demokrasi hari, uno munsi ahanyene turi. Ruhore rw'abarundi bose n'amajambo mfise yo guhaya kayeye kwacika nihunge weraginya masakuru. Nta demokrasi hari, uno munsi ahanyene turi. Hari abinyegeza inyuma y'izina demokarasi bagasongera isibe aho gutorera umuti ngorane. Erega Barundi ko mbona twishwe n'ikigoyi, ubwiyo demokarasi ntituyinyegeza mu ngo dusumirinda gusa gusa. Politiki iri kwiratwara ni umugambwe usesere defde. None iri kwitwara nabo ubu. Yo baciye ubwenge bwo kwiba bakananirwa n'ubwenge bwo kubaka. Haraje daimoni mbi baraciye ubwenge mu guteka umutwe wo kwiba igihugu. Ndababwire byari ibintu murambona nkavuga nti iyi ni laboratoire nk'ivyakozwe n'umuntu, nk'ivyakozwe iyi ni laboratoire ni zacabwenge zanka gukora ibikorwa vy'iterambere. Mugabo ubwenge bwo kunyonora kurondera ingene biba n'ibikoko kabisa. Ubwenge barabufise ndavyita daimoni. None ko bafise ubumenyi iri kwitwara nabo ubu ko ariyo imigabo n'imigambi yose iri kwitwara igihugu. Mushobora kuvyumva ko mumaramara imbere y'abene gihugu konka amaraso y'abene gihugu. Mwarariye mwaranezerewe, nibaza yuko ubu mutagirwara kwashi tugarukana ibintu ku murongo. Nari ntimwahimvye ntuzewe emiliyoni zirenga 40 ku mwaka mwibaza amadolari. Ntimwahimvye aho muzohaga ryari mugamaye n'abakoreshwa na setani ntibahaga.
bageze kuri point kirimina. Icayi ubunyane naho twaca tugenda mu bicayi nico kimwe ahubwo iyi ekipe aha turavuze ku vyikawa tuca tuja mu cayi naco. Mu minsi yeze nagirishije inama ko jeruko hoho ubusuma ntibugira uko bwitwa narazivye amatwi. Sesera defude none iri kwitwara nabo ubu iyumvire umwene gihugu wamugurira amahera 550 ikiro bagaca bagurisha muri Afri Textile ibihumbi 6,700 muravyumva kugurira umuntu 500 ukagurisha ibihumbi 6 muri Afri Textile bagaca bagurisha zijya mbuto na zintete 1,000 ku kilo. Murumva nasanze amahera kojeruko itwara ku kilo ni ibihumbi 6,215 umwene gihugu yatwaye 550. Voilà, akaririmbo kararyoshe. Nashimye kugakoresha kugira ngo gakangure umutima w'umurundi wese akunda igihugu cy'u Burundi. Uno munsi rero mwitegure ngomba tuvugana ibintu neza dukuyemwo uburyarya tuvugishije ukuri uko ibintu biri kandi twavuze yuko tumenera inda ku rukundo. Nimba utahora ukurikirana ibindi vyigwa byose twahora dutanga ndagusavye iki cigwa ugikurikirane neza kuva ku ntango gushika ku mpera. Kuba ari kuri WhatsApp tuzogira uduce duto kugira ngo bishoboke yuko bashobora kuronka ubutumwa vyoroshe. Uko ibintu vyifashe mu Burundi uri umuntu akunda igihugu cy'u Burundi vy'ukuri wokorora amosozi. Wa mupatiri ati hamwe gwa gasore yogaruka mu Burundi, hamwe ndadaye yogaruka mu Burundi, hamwe Mandela yogaruka mu Burundi, hamwe Nyerere yogaruka mu Burundi, abo bantu bose borira bobabara bagakorora amosozi. Nagomba nsozere n'aka kantu pathetique. Ati nagomba ndangirize kuri aka kantu kababaje. Yaravuze ibindi vyose acarangiriza kuri aka kantu. Aka kantu murakumva mwebwe? Nababwiye nti ukuri kose tugomba tugushire ku meza kuko Bibiliya ivuga ngo bazomenya ukuri, ukuri nako kubahe ukwidegembya. Tutamenye ukuri ntidushobora gukira. Umuganwa Rudoviko gwa gasore ahara aratubona kandi nibaza ko ababaye. Merikiyo ndadaye yogaruka yobabara gusumba ko nitwashitsaho yashaka kutujana. Ndadaye tuvuga yuko ari incungu ya demokarasi. Tuvuga yuko yapfuye azira demokarasi. Nukuvuga ngo ico gihe niho imigambwe myinshi yaronka uburenganzira bwo guhiganwa kugira ngo bashike kuri iyo ntambwe. Ntivyari vyoroshe kuko hariho umugambwe umwe wa Iprona yahavuye azira ivyo. Rero ubu mwumvise neza umukuru w'igihugu ku kibazo yabajijwe n'abamenyesha makuru bati kumengo tubona ko dusubiye mu ntwaro imwe nka kera. Umukuru w'igihugu inyishu yatanze mwarayumvise, yaravuze ati ubu rero Uburundi niho bugiye bwashika muri demokarasi nyakuri. Nta demokarasi hari uno munsi hanyene turi nubundi niyo izobandanya ikora. Iyo demokarasi rero murumva yuko iri kwivugwa n'umukuru w'igihugu, ariko mu vy'ukuri demokarasi yarapfuye mu Burundi. Ivyo ngoma mvuge rero birahambaye, biza kumvwa n'imigwi 3 y'abarundi. Hariho umugwi w'abarundi batunujwe no kubona ibiriko birashikira Uburundi.
bamwe bararize barihanagura abandi baguma bapfuna barabuze iyo baririra. No mu buzima busanzwe iyo ukunda agize ikibazo urababara uratuntura. Abo bantu rero bababajwe n'ibiriko biraba ku Burundi nta nkeka abo nibo twokwita abapatriote. Wowe bakwize Burundi nanje nkwize buramuko irezija saruwe neza irukiro bwabo wibarutse. Hariho rero n'abandi baryohewe kino gihe, hari abanezerewe babona ibiriko biraba ku Burundi, hari abariko barabitera. Voilà. Aba harimwo abari ku butegetsi, abasangira n'abari ku butegetsi, abakorana imigambi n'abari ku butegetsi, abaronka agakate kubera aba bari ku butegetsi. Uwo n'umugwi wa kabiri. Umugwi wa gatatu n'umugwi w'abasinda bibazwa, n'umugwi w'abantirumveko, abo bita les indifférents. Kubiriko biraba birabira hirya, oya ntibihave bimva ko jewe oya singomba kwiteranya n'abari ku butegetsi. Voilà, ntagomba kubashaya ko agomba arenganywe. Voilà, agira ati sinshaye, reka mbe ndironkero tutuavantage ibindi ntumbaze. Niyo migwi rero itatu ngomba mpe ubutumwa. Urumva yuko abari muri iyo migwi baza kubwakira ubutandukanye. Wewe rero uri kuranyumviriza sinza huri muri iyi migwi. Umukuru w'igihugu rero ati gira amahoro. Mbega CNDD-FDD yoba iriko iratwara nabi? Ikibazo kigira kabiri ati mbega iyi si demokrasi? Iyi si demokrasi mubona ngaha? Singomba kuvuga vyinshi no musi kuri iki kibazo ca mbere, nama nabitanze, ariko mu vy'ukuri umugambwe CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi, uriko uratwara igihugu c'u Burundi neza? Inyishu ni oya. Nturiko uratwara igihugu c'u Burundi neza kuko abarundi baragowe. Aha sinokwirirwa ndasubira kudondagura uko bagowe. Mu bice vyose vy'igihugu abarundi barazahawe. Bimwe bimwe navyerekanye ukuntu ubusuma bwarenze, mu magara y'abantu murazi ukuntu bimeze, abaganga barigiriye hanze. Voilà, indero murazi ingene imeze kino gihe, ivy'ubutunzi murazi aho bigeze, igitoro ntaco, amadovize ntayo, demokarasi ariko aravuga yarapfuye. Iyindi migambwe yakumiriwe guhera ku ntango, guhera mw'ishingwa ry'umugwi wahagarikiye amatora ari wose ni umugambwe uri ku butegetsi wari wakumiye abandi, amatora arinda ashika baguma basemerera, ariko umugambwe uri ku butegetsi urihoza, birateba biraba uko vyabaye. Iyo demokarasi none ariko aravuga mwoyindangira hiri. Aha rero hagati y'uwo mupatiri yavuze ati ndada yagarutse yorira, n'umukuru w'igihugu yavuze ati ubu rero niho tugeze muri demokarasi, harimwo umwe yakoresheje ubujanja. Mwiyumvire nawe, mwiyumvire ufatiye ku vyo ubona ku rubuga. Inyishu ushobora gutanga iza kuvana n'umugwi urimwo muri ya migwi navuga. Mu majambo make rero, igihugu c'u Burundi kiriko kirarira, igihugu c'u Burundi kiriko kiraniha, igihugu c'u Burundi kiratuntuye. Umukuru w'igihugu wenyene yarivugiye ati abarundi baratuntuye. Bibiliya nayo ivuga ngo mu gihe abagororotsi baganje abantu barahimbagwa, abantu bagira umunezero, abantu babaho neza, babaho banezerewe. Ariko ngo mu gihe abanyakibi baganje ngo abantu baraniha. Tugarutse hamwe umukuru w'igihugu yabaza ati mbega none
CNDD-FDD ntitwara neza. Voilà. Ubu rero woca uvuga yuko abantu banezerewe, abarundi banezerewe kino gihe canke ko baniha. Umukuru w'igihugu yaramaze kubivuga, umukuru w'igihugu aramaze gutanga inyishu, aramaze kuvuga yuko abarundi banezerewe kino gihe, ko atwara abarundi bamerewe neza, banezerewe, batwenga. Voilà. Ugiye mu Burundi wakigwa n'agatwengo, wakigwa n'umunezero. Ariko ivyo sivyo. Abarundi kino gihe mu vy'ukuri bamerewe nabi. Tuvuze ngo Burundi buriko buraniha, buriko burarira, n'abarundi bariko baraniha, n'abarundi bariko bararira. Uburundi bugizwe n'abarundi. Mu majambo make rero, Uburundi buri mu ngorane zidasanzwe kino gihe. basha nama nahaciye mbere n'inyegeje atanu umenya ko ari jewe no kumenyesha ko ntano ajya sinshobora no kuhaca ndi muri ya korotezi ya zamodoka ubona ngiramo eka mugabo hajya nama nahaciye ndi kumwe n'umugenzi ntwaye kugira ndabe ibiri kuri marché centrale. Voilà, ibibazo rero Burundi bufise ni vyinshi cane. Iyi yari intangamarara rero. Mu gice ca kabiri tugiye kurabira hamwe ubwa mbere ukuntu igihugu gitwawe n'umugambwe umwe abanyagihugu baca bamererwa. Mbega nibiki bica bishika mu gihugu iyo igihugu gitwawe n'umugambwe umwe. Ubwa kabiri tuzokwerekana ukuntu Uburundi bugiye kuba mu buja. Tuzorabira hamwe ivyerekana yuko igihugu kiri mu buja. Ubwa gatatu tuzorabira hamwe ico bita sauve-qui-paie. Voilà. Tuzokwerekana ibimenyetso ntabesha igihugu kiri muri sauve-qui-paie kiba kimeze. Ubwa kane tuzokwerekana ukuntu Burundi ari igihugu c'umwijima kino gihe, nimba umwijima utaza waratanguye kera. Ubwa gatanu tuzokwerekana ibimenyetso canke ibiranga igihugu kiri ku muvumo. Umuvumo uvuye kuki? Umuvumo uvuye ku maraso y'inzirakarengane yama yasesetse. Tumaze kurabira hamwe rero ivyo bintu vyose biranga igihugu c'u Burundi kino gihe, tuvyumvirije tugasanga nivyo, tuzoba twerekanye ico bita état de lieu, uko ibintu bimeze, uko ibintu vyifashe. Aha nababwiye nti umuntu azokumviriza iki cigwa guhera ku ntango gushika ku mpera ntazoshiremwo uburyarya, kuko uburyarya ni bubi. Indyarya za mbere mbi n'abo bantu babona ibiyangara biriko birayangara, aho kugira ico bavuze canke bahanuye, bobo bakaguma baryohereza uwo muntu bamwereka yuko ivyo yakoze ari vyo, kandi nabo bagasubira bakabidefanda, kandi bazi yuko bariko badefanda amakosa canke bariko badefanda ibitari vyo. Tuzoheza rero duce twerekana n'inyishu z'ivyo bibazo. Narababwiye nti ibihanze Burundi ni vyinshi cane. Ivyo bintu bikeneye abazana inyishu, ivyo bibazo bikeneye ababikemura, ababitorera inyishu. Natwe rero mw'ishure ry'abarundi bose turi mu bazotora umuti w'ibibazo bihanze Burundi. Hari igitabo nari narasomye kera kivuga ngo mbega abantu b'Imana bagiye he? Aho gatabo ngira ngo ntihabuze wigeze kukabona nka jewe. Ubu rero Burundi burabaza buti mbega abashingantahe bagiye he? Ba bashingantahe batavugira umuvumbi ku muvumba bagiye he? Hamwe bahora bavuga ngo ahari abagabo ntihagwa ibara, none barya abagabo bagiye he? Baracabaho mu Burundi? Abo rero nibo tugomba turondetse, abantu b'abashingantahe, abantu b'inyankamugayo, abantu vy'ukuri bababajwe n'igihugu c'u Burundi, abantu bafise umwitwarariko
wo gukemura ibibazo bihanamiye Uburundi. Nimba ata bashingantahe bakiriho mu Burundi, nimba ba bagabo bijunja n'ijambo atabakiriho, turakeneye yuko habaho urunganwe rushasha rw'abashingantahe, abantu b'abagabo bamwe batavugira mu vumbi kumuvumba, abantu bumva yuko Uburundi bukize azoba ari iteka kuri bo. Abo bantu naho ari bake ndazi ko bariho. Abo aho bari baratuntujwe n'ibiriko bibera mu Burundi, baratuntujwe n'ukuntu abarundi babayeho, baba bari mu gihugu canke abari inyuma y'igihugu. Uburundi burakeneye abantu bavuga ko ivyera vyera, ivyirabura navyo vyirabura. Apana b'abantu bavuga yuko ivyirabura vyera nayo ivyera bakavyita ivyirabura. Imana nibampezagiriye rero, reka twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Turasubira mu gice kigira kabiri.